Vibe. Hello, Summer Vibe. Hello, Summer Vibe. Kazoa Company ifatikanyije na New Club hamwe na Charlie La Concorde babateguriye evenement idasanzwe izoba kugenekerezo rya gatandatu n'igerekerezo ry'indwi kwezi kw'indwi mu mwaka wa 2024. Evenement izobera mu ntara ya Muramvya, Summer Vibe premiere edition. Akaba ari evenement umuntu aje ari wenyene azoriha amafaranga 250,000 250,000 francs Burundi. Canke muje muri couple mukariha amafaranga 400. Muri ayo mafaranga hazoba harimo transport ku batagira imiduga. Murabizi ko turi mu gihe kigoye c'ibitoro. Hazoba harimo logement, hazoba harimo dîner, izo bidasanzwe. Hazoba ari n'akaryo kugira ngo tumenyane n'abantu benshi batandukanye bazoba bari muri iyo evenement. Hazoba harimo petit déjeuner, hazoba harimo barbecue à volonté ndetse n'akarandonnée tuzokora mu gatondo kugira ngo dukomeze imisi yacu. Itike kandi bazoba batashoboza ku munsi wa gatandatu, umunsi w'Imana hazoba huguriye imiryango, bazoba bitabakundiye ko baza dimanche kwinjirana amafaranga 50,000 ugashikonsoma iyo barbecue à volonté kuri ayo mafaranga yawe 50,000. Ndabatumiye kugira ngo muzobane natwe kuza kugura amatike. Murashobora kuza ngaha anye kuri building yo kwa Kabwa, juste inyuma ya KCB muri bureau 306F canke mukaja kuri Source Dini muri New Club. Ndetse kubari mu gihugu hagati haba za Gitega, Mwaro, Kayanza n'ahandi murashobora kuja kugura itike zanyu kuri Chalet La Concorde imuramvya nyene ibintu bikagenda neza. Ndabatumiye kugira ngo mwese tuzobereye muri Summer Vibe premiere edition. Kazwa TV. Rero nibaza yuko bucu usanga umuntu peut-être yasamaye bikamushikira mugabo jewe navuze ati Jesse none nuwica ndagira mariage avuga ngo mfite none iravyimba ça fait 4 mois ça fait on m'a demandé 14 février genre ngo ndibashaka kuntwara ngo ntari fisinda na muntu yontwara sinda j'attends mon ventre rero nanje hari ikintu nararahiye navuze ati jewe mana igituma nibaza ko noba ntaravyara nari nararahiye ati bama batwenga ngo barinivye kazi bose dutenga umuziki utezwa kuduha abana azifu umuziki si uduha abana nabo tuvyara ko kenshi sabanya muziki amukoga vyara kubera ari suppose kuvyara uko n'abataririmba baravyara ni ibintu bishikira abakoga bose ça n'a rien à voir avec la musique muga twebwe babishira ngo ku muziki pour insinuer yuko tukubagana. Kazwa TV. Hello abakunzi ba Kazwa TV, ni mu kiganiro Fedamo muri kumwe na Arlette Mugisha nko vyama. Murabizi ko twama tuganira ibintu byinshi bitandukanye bitwubaka bidushira muri mood y'ubuzima kugira ngo twigishanye icambere bivanye umwe twirabisha kumwe wese atanga ivyiyumviro vyiwe hama nawe gafatanya n'ivyabo ibintu bikagenda neza. No musi rero ndi kumwe n'umutumire ari Khafine. Ari Khafine muramumenyereye nuwo ngaha kuri Kazwa, ni Mona Warda Kaneza. Turaguha ikaze Miss. Merci beaucoup. Je baracanyita Miss uje. None gatitire wibaza ko izokuva oya mugandi ko ari vyakera tellement que quoi ya 8 ans bientôt 9 donc mbambona umengo na wundi mu Miss dufise wo muri uriya mwaka azokama ari Mona Warda. Wundi nigashira kukuva ko mu bisanzwe mbona umeze neza. Yego ndakomeye namwe. Sava. Nishimiye kubana nawe mu kiganiro Fedamo wahorukira ndibaza. Yego birashika. Ushaka gusanga reka dukora hamwe. Umuntu aguye ko notification araraba vraiment. Umugabo urazinge n'ubuzima bw'ibujumura busigaye bugoye. Si kintu ibiganiro ntuvyicarira ngo urabirindiriye. Mugabo bisanzwe ufise umwanya ari un samedi ukagenda surtout ko comme dukora kuri televiziyo usanga ndashaka kubangiye kuraba ikintu canje ugasanga ndakiguye ko oui ça m'arrive. Ava yuko dutangura sije yacu y'uno munsi ndashaka kubaza. Nikibazo niyumviye ndiko ndazi wawe. Umaze imyaka ingahe uri mu muziki? Natsoye indirimbo ya mbere le 9 novembre audio yari audio mugari matwa ariho mpera 9 novembre 2019 donc duharuye 2020 ikiba 1 an 2021 2 22 3 23 ine uno musi ni
uno musi nzokwiza bambi uyu mwaka nzokwiza 5 ans imyaka 5 ndagusabye mbwire uja mu muziki bwa mbere ni wari usanzwe ubizi Jean ubishaka canke ninde yagusunitse kugira uje mu muziki moi je savais que je chantais pas faux kwera kera hariho centre culturel ngaha ku Mutanga Sud Jembi Sororezo by the way twahimukiye en 2011 urumva imyaka tumaze kera hariyo centre culturel yari ngaha yitwa Mitwe yari yabaye fonde n'aba sinzi ko mubuka bakaya free bande yari kumwe na Agatik et tout hanyuma rero twarajayo nkiga kuvuza guitare etc ugasanga ko ndaririmba hanyuma j'aimais bien chanter mais c'est pas que j'étais une très grande chanteuse aho kandi cyo gene nafise nka 17 ans ou 16 ans et ukagenda nyene les après-midi uvise résultat mukabwira nyene pour passer le temps un beau jour hacaza hari mukoga yaririmba kera yitwa Lida sinzi ko mumwibuka yarimba yegeze no kuririmba n'indimo na Satbi ubu sinzi igihugu abanko je me rappelle ya ces concerts kuri CCF hanyuma ico gihe aca yakorondera umukoga akora baking baca mu propose ko yarepetera n'indi band yitwa Muco Band aho nyene muri centre culturel baca ngo kakarabizi ndibuka rero mva kuri international nambaye uniforme nja kuri CCF tuyogira ama sound check n'ibiki mais navuga ati nuduhera ndonse baca bandiha et c'est tout je ne pensais jamais que j'allais chanter mais quand même nasigaye ndavyimvira après nzogira baking muri concert hama rero mugabo vyahavuye biza après narabaye mu Miss naragize ivyama video kuri YouTube biza uko nyene kora challenge wampaye kuri Instagram ngo kandi ngusuruje ngo abantu ngo baririmba wewe ngo urisire kutoririmba ndireka nzoje kuririmba indirimbo kwenye nawe ukora MC ndiko ndakora MC kuya kuntu umuntu akora MC agaca jako akagira akantu karirimba ushipa cangira garap canda gashira kuri statue bisanzwe Amiri ujyanye mu meti acaranyandikira uzozishanda guhindirimbo ndagugirire like c'est bon c'est gratuit je suis allée j'ai fait gratuitement nshaka indirimbo ya mbere wayikoze ku buntu yego ku buntu shaka yayigukoreye ku buntu audio nayo bayinkoreye ku buntu video nararishe obviously mais shaka bayinkoreye ku buntu kora abonye agastat kaje nimba yarambonye mu ikintu bishikino sana mamvuga cyandagenda shaka kubwira ko shakana yamaze 3 mois muri studio honyene kubera kutiyemera kubera nzi ko ntaririmba nguma mfuta mwana kuramwo agenda amaye bruit arasura mama yarambare nta bruit nsura kuguha ni wowe wiyandikira yego naragenda nkavuga ibintu nkavuga no this is biri aggressive cyane biri aggressive gose kubera yari ibintu mayani rap gashangaruka nkahindura amajambo yari yararushe et à la fin il a sorti le son ikiza kubera ofite nansanze ba followers nibiki kandi bumva nabigize aka challenge tout cela passe à audio yari 9 novembre 2019 hama 3 mois plus tard chanda sora clip yo hama c'est comme ça hama nyene ngaho c'était un challenge uca wiro trouva rero usuye guhura n'abantu bashaka kugira ngo ntabishasha ugaca wiro tuvugize ya kabiri ugaca sanga bibaye uko nyene ko ndibuka ko haciyaza umuntu ngo haciyaza management après nshaka baca bankorera yikurikira tell me muri na management maze kugira indimbo zibiri baca guma kwazi ya gatatu naye eje continue comme ça urazije kintu cyane ndagukunda ko cambere nkunda ukuntu uririmba amemta utamba kandi ugatamba neza yorako bon aturi uri mu baririmbyi bake bo mu Burundi namba byo gutamba vya cyane cyane bisanzwe uyaja kujya nyene uri kuri stage uririmba memta urakoze sha biratesa no na triste ko ari abavuga abampa ama compliment hari bamwe bavuga ngo ndirima nabi gusa kamengo none twese tuteza kuririmba kumwe egati sindushaka kuba Maria Kare Fati yuko aba yakubwiye kuririmba nabi nuko aba yabanje kumviriza umuziki wawe ndakubwiye hari akantu justement comment wazumvirije zose honyene naho duvuga ngo nta views urama ngo ntazumviriza obviously ayano zumvira so nimba bazivuza mu kabare bakazivuza ahantu c'est que ya déjà bazikunda hari umuntu yigeze kumbwira ngo hewe umugenzi wanje ngo hewe ngo sinzi ahantu nari ngo umugenzi wanje acambara ngo basha ngo ariko atera inkuru ngo acaga ngo basha ngo mu producteur ngo akora indirimbo mona ngo araruha mva j'ai pas directement compris genre ngo kubera
ndirimba nabi ngo il fait trop d'efforts mu kuyikora n'amawototune menshi kugira ngo ishobore gusohoka basi isoneka neza. And then I was like, yeah, uruzi que like je trouve que même en acapella ndirimba kujya nyene. Mais anyway, je n'ai rien à prouver. Ibikorwa nivyo vyonyene sikazi muri kuriterera imbere ibandanirize n'ukuri. Je n'ibituraba byuko turirimba nabi. Abavuga bazokwamaho reka bavuge hama nawe ushike. Hari n'abantu barimba amapiano bavugamo amajambo 3 du début à la fin. Hari niyo tumva n'amajambo nari mukaguma wumva. Hari n'akantu kamwe gusa kama kagaruka ce n'est même pas chanter ce n'est quoi. Donc la musique na facteur menshi. Anyway, tuandane. Umuziki tuvuve ko mona ntiturinjira muri studio yacu mutwihanganira umva duhuye n'abantu baba star yuko ko tubabazi. Tubabazi ibintu byinshi. Profita vraiment. Ibiganiro bitubitaga kenshi twarabihebye. Mona ubuzima urabugiyemwo Imana iraguteye iteka kamvuga n'iteka kuko mu misho y'ikirundi iyo umuntu arose donc umuntu amwizikira akumva ati ngira ndagushira mu rugo canke tugira twubake urugo ni ikintu kiba ari ciza cyane si ni ikintu kiba gikomeye abantu turabanye baragupropose asha kuma hezo sosinduru rararara n'umutamane nagize ibi nibi je ndagusabye umbwire genre abantu ndireka mvuge bamwe si bose mu mbabarire turafise ukuntu tugwiza amajambo genre ukajije umuntu utazi impamvu yakoze ico kintu canke utazi n'uwo muntu uri kurajije wariwe uko nibaza baba bose bavuga ngo n'umutama abandi ngo si umurundi abandi ngo nibiki sinzi ko hariho ababanje kuja kububaza ati uri giko ufise imyaka ingahe wewe mu buzima busanzwe nkuno munsi abantu bari baradukurikira umwana w'umukobwa ariko aradukurikirana hari abashobora kuba bacika intege nkuko vyagiye biba umuntu ubona akwiye kugira choix de conjoint guhitamwo umuntu bubakana ashingiye kuki je ndibaza bon reka nivugire kuri jewe ndiko ndabahango amango ngo ivyi wanje bicaye marshi wabo ukwa mais moi déjà le choix du conjoint pour moi namamvuga yuko ni ikintu umuntu ategeza kwitondera cyane kuko de base même si les divorces ziri légal même si ari ibintu bishika ugasanga biranse complètement umuntu abivuyemo nugenda kurongorwa canke kurongora wapanze ku divorce kuko amahera vraiment n'umuntu yemvise muri mariage aragukuramwe umutima gushaka naho narumwe bayapanze ko ariko arayata donc ikintu umuntu yo kwitondera cyane hanyuma twese vu que en général tuzi yuko les divorces ne kutumvikana peut-être mu ngo biva plus kuri kunyifato y'umuntu kuri caractère personnalité kuna gufata kuna mubanye nibivana kuri physique tureke kubeshana je sinduva umuntu avuga ngo je divorce parce que umugore yavyibushe arika abasanzwe kwanga abasanzwe ngo bavyibushe oya ça c'est jamais une ntuze donc ibintu byinshi biva kuri comportement kuko umuntu yifata so nibaza ko ugiye kurongorwa cyangwa kurongora nibaza ko arico kintu cyambere ushira imbere uvuga ati est-ce que uyu muntu n'umuntu ari respectueux n'umuntu amfata neza n'umuntu adafise ama antécédents ari bizarre nimba yafise naho nta muntu numwe adahinduka mu buzima like umuntu ativolvinga mu buzima like jewe mbona nari ya 10 ans si wendu amakosa nshobora kuba narakoze ya 10 ans ça veut dire que si une personne tant que muhuye wakaba ari umuntu vraiment umwihweza ukavuga ati biragendeka ukabona yuko même son passé ushobora atangora nufise nayo ushobora kuyakira parce que on a tous un passé anyway je nibaza ko ico kintu umuntu yohagararako et aussi le physique hariyo abantu bakora twigisha mu maprédication pasteur bakubwira ati twese ntidushobora kuronka aba mannequin abaki mais arrêtez d'épouser des femmes ou des hommes juste parce que babasavye en mariage juste parce que ces comportements disent ou c'est des hommes qui craignent Dieu ou des femmes qui craignent Dieu mutari un minimum attiré par eux un minimum parce que teza kumva quand même kumuravye uvuga ati ndagushaka donc au moins cherche quelqu'un qui t'attire mais hanini c'est le comportement et donc tugiye mu vya comportement nibiki ivy'imyaka ntibisura gukonta cyane parce que jemba afise aba ex benshi twangana kera bankoreye ibisanga bitabaho usumbuye umuntu aba yikuriye peut-être hanyuma ivy'abunyamahanga vyo nibaza ko nari narabipanze kuva kera mu mutwe namye nibona cyese nigeze nibaza ko nzorongorwa n'umurundi kubera parce que navuga ati naho umurundi yonkunda
akanyakira akakira ivyondi n'ibiki tant qu'il a une famille bondaise ils vont pas lui kubimwemerera azokama afise ndabona n'abantu bacu bari coincé ati n'abavyeyi banje atari uko bankunda ari abavyeyi wanje banyakira bakankunda bonye niyo badafise umukobwa nka Mokenzi vyobagora peut-être kubitahura si ils avaient un fils bivanye n'akazi nkora c'est pas que nkora akazi kabi ou quoi twese on n'est pas fait pour les travails de bureau même si on peut on a les diplômes on peut aller ugasaba dushatse n'ama contact turafise bona diplôme nini ndazizi tunarinze no kwakora ibibazo mugabo ce n'est pas yo choix twagize dans la vie peut-être que mfisi ico nkuramo kindi muri ivyo bintu peut-être que ça va tant que mes proches batangora nafise navyo I don't care mais abavyeyi b'abarundi biragoye vraiment so je me suis toujours dit que bitazopasa neza et justement mais singira ndongogwe kucana ni ngaho muri Congo barakunda quand même kugira abagore baboneka you know this is my wife you know kuya barabikunda barabiryohererwa so I'm like mais sinon l'âge vyovyo peu importe namavuga nti age is just a number si jeje nyene no bandongoye n'umuntu akuze et d'ailleurs wanje ntanakuze il n'a que 40 ans nimba babonye imvi je sais pas muramazi bana abantu bafite 25 ans you know ça n'a rien à voir mais il a 40 ans moi j'en ai 27 cette année nani myaka 15 ansumvya like c'est quoi c'est 14 donc ça fait que 14 13 ni 13 babana basumbanye imyaka minini donc ça veut dire que même ça gusumba 30 ans c'est deux adultes consentants wewe ntuzi ngene uyo mugabo afata uyo mukobwa ntuzi ngene uyo mugore nimbara mugore asumba umuhungu ntuzi ngene bafata ntuzi ngene murutira abantu bose akelmo mubona ko woja kumushwazira waje gushwazisa uri musi y'imyaka yiwe hama bagende kwa meme toute façon ku divorce fumuri kayigirira ivyo yumva bimuha amahoro kandi urugo ni babiri muri make urugo ni babiri kwicara ahantu bora njye namambwira abantu je hariyo nk'umuntu ashaka kubanzi personnellement akabazi n'umugabo wanje personnellement mugata tuzi turi kumwe akicara akavuga rero bajye abantu bahuye gute none barumvikana none dans ma tête je me dis même si on fait l'impression que tout a gagné il est pas assez fou pour venir me demander en mariage abona ko bidapasa nanje kuvyemera mbona ko bidapasa ntivyari gukunda ndakeneye kumenya genre abavyeyi dufise mu Burundi bose presque nk'abose bafise imico imwe genre usanga ari wa wundi mba nkeneye umwana wanje aragucapira igicapo ndakeneye azo afise umugabo ameze gutya urugo gutya ibi nibi genre famille yawe yavyakiriye gute ibona ama commentaires nkajya umwana wacu kinibiki déjà il faut savoir que abavyeyi banje bari bamuzi depuis même avant la demande donc ni sanze yaramaze kuza muhira présentation et tout donc c'est pas comme si batari bamuzi et bizarrement quoi vous avez moi j'ai eu trop peur avant de le présenter mais je te jure gushikino sana chawgati bujejerera abavyeyi banje sinzana nzobashira they have never been against the relationship the day namweretse mama wanje namweretse ifoto mbwensha hari umuntu ashaka kuzakora abana ibiki namwereka ifoto she was like yo Nicki Bajo and then I was like yo no Navuga même pas parce que ngo imyaka ngo ibiki ça je m'en fous parce que ivyo ni ibintu bisanzwe numenye ibintu biri mu mutwe wabo donc tu as toujours peur quand tu dois présenter quelqu'un de sérieux à tes parents donc go and then directly and then he was like quoi snap ga vuge she was like sumurundi mugabo afra Nicki Bajo ngo sumurundi agani numukongomani sakucha it was so funny but nibigeze amubonye hoho c'était le coup de foudre entre lui et ma mère barakundana cyane manda umubwira nawe rero uri umuhungu bamanje atigeze avyara parce que barakundana cyane so muri yo time arinza aja kumproposing abavyeyi babizi bampaye benediction yabo hanyuma bakaza kuvuga ibintu bibi après bamuzi ibintu wanashaka like le jour où j'ai posté parce que le jour où j'ai posté c'est pas le jour où j'ai mis like toi tu tuja kudina papa mama nawe jujuru toi duze et mama nawe yari yagiye makuru sewe avant mais akikanyereka rero atwereka twego turabiyaganye turi muri dîner
And then I was like, none mama washaka nanje ndege guposta et tout. Ngo ibintu abantu baca baja ngo bavuga ngo bava mutera Donc ubwoba. urumva yarababaye. Ko bivamwo. Turenze kangana mubajije uri sire ngo ndashaka guposta ngo posta. Donc ça fait nawe que yari yiteguye mu bisanzwe. yari yiteguye yakinambwiye ni umvize the day I post uzoce usera sentire pas parce que ngo ivy'imyaka ça je m'en foutais je ntavyo mba mbona tant que nakunze urumva tuba tumaranye umwanya ntavyo mba mbona mugabo mvuga nti ndabizi ko atakintu kibi babura bavuga batabuze ikintu kibi atari n'ivyo bindi turiko baciye banavuga sinavyo nari niteze actually sigeze nitege ivyo bintu parce que navuze ni none abantu basumbanye imyaka 10 bamaze kugira mariage yazingene bangana ni benshi cyane ho muri generation za papa na mama benshi nta muntu ari musi ya gap ya 10 ans mais après je me disais ntiyabaza kuri ikintu bavuga batavuze ikintu kibi kuri baza kukivuga kuri jewe ati n'abatari bazi bose ko dukundana bagira baze ba créer ma histoire baje kugira he uya mukobwa wamusabye mu mariage wala shaka je m'attendais pas tellement yuko bamuvuga we je nanzi ko ari jewe bagira barase kugira bavyonore amhebe je nsanga je ntibanamvuze cyane niwe bahohote timona mwamuhaye ibaze guhotera umuntu atanabaze je nari niteze ko ari jewe bagira baje kurondera ibyo bazura ba créer bazana ama screenshot bagira ama photoshop menshi rero uhoho mais ça seulement yakiye gute none wewe non lui si wari wamubwiye yuko ategereza lui il me disait je m'attendais vraiment à ce qu'abantu bavuga nari ndavyiteze yuko ça mais je ne savais pas que c'est autant uri umustar à ce point nico ciza cyo kutaguma yambare jamwe wora suggestima urangaya wo baratahura we ntiyabishize muri kote urumva yo kwifata negative oh yeah yavuze ahubwo rero finally bafise umugore w'umustar yavuze ati non ndavyiteze vraiment but uri umustar à ce point rego mengura umuntu wa mbere wasavye mariage ibuje umuntu bengana undi muntu arasa mariage ati nabonye jeni umustar kandi nikora wahurungaye ubona tuguma turi matanye misi yose ubona ndonga facilement nita telefone hari abantu na message nahisoma ndusa biraryoshe vraiment tuve kuri histoire zawe kuko benshi nibaza yuko buri umwe wese abavuga ibyiwe ntabazi à quel point umuntu aba afise intumbero y'ubuzima ngo ategure kazoza ego turavuga ariko kuvuga ko umuntu ashaje utahuje n'uwo muntu bigufasha iki mu buzima bwe wawe hari cyo bihindura atari wewe umwakire wewe si umwana wawe si mwene wanyu iyo bari mwene wanyu ariko umusigura umva ni ibintu bitagira je mpasa abavyeyi bacu benshi ntibangana mais comme ukura bose babona bari adulte nuja gushira cyane ibintu vy'imyaka mais je ndazi yuko la majorité y'abantu benshi aba barongoye des années 90 menshi ni 10 ans 12 ans mais comme wakuze ubona araba mama babantu babaki tu as l'impression qu'ils sont tous vieux non man bara c'est kare imyaka minini et moi aussi je te jure tout moi zingana bakobwa basaza attends wewe rindira ndonge 37 na wampagaze iruhande urabako twese turabatama et c'est ça tu ne vas pas comprendre que yigeze kuba nasubiranye 13 ans you know mona urumva turamuvuze tumuhora ubusa tutari genre to yana na kimwe actually si kumuhora ubusa ni beze ni bon murabandanya muvuga byaraguhaye hit je naragize hit vraiment bagumye bambare ko kudasuka ntandiri mufise ndabwo ndireka je muzigene ndumunebwe ntayihari naguce nayibaso kuta profise vraiment kajagaye ngo niho byari kugenda neza bro kuko twarariye hit mu misi heze tuve kuri ivyo abantu muvuga abantu si byiza nibaze yuko na cyane n'abavyeyi sinzi ko arico babwira nk'abavyeyi usanga babroka nk'abana babo ngurumva kubera katari wo mu muryango kwanaka kubera afise ubwoko ubu kubera genre mutari muri class imwe n'ibikini bikugasanga barabujije umuntu kubaka urugo rwiwe n'umuntu yakunda jewe kintu nama ndemarka ahubwo gituma abavyeyi nyene no bigirako ici yaratugize nabi c'est pas que abavyeyi nibazwara abantu bose tellement que turashira imbere ibintu na honneur gusumba le bonheur ça veut dire que on sait tous que abantu bagiye kuba umwe bagiye gufunda un foyer on sait même abo bavyeyi barazingene bigoye kubaka agaca yumva umengo uwo wicagura ubona ko cohabitation izokorohera iyo mwanka
hari undi muntu afise ari ideale mu mutwe wawe muzoje kwigira mariage muje gukubitana mugabo bone bavuge ko warongowe na naka muri famille kwa naka. Je naka comprends pas mais comment est-ce que umuvyeyi yicarana akavuga ati ngira nshire hejuru honneur iki kintu compa canke ayo maronko je sais pas beaucoup plus que le bonheur de ma fille. Donc uwo préféré ko arongorwa ngaha hama azokwamamaza misi yose ukuririra yangiziki bamuruzaniye ko peut-être abandi bagore je sais pas moi ibintu vyinshi. Donc pour te dire DJ je pense que umuntu abantu twari dukwiye gusubira kugarukana ubuntu muri twebwe tukashira imbere ibintu bifise valeur comme le bonheur comme ko umuntu yubaka neza kandi mamaze no kunabibona amakouple ya mbere yagwanijwe niyo yubaka neza abo nyene mubona umenga ntibari bakwiranye nibo bubatsi abo bakwiranye au fait obviously bakwiranye gute bakwiranye ko basa neza au fait baturanye parce que ils se trouvent beaux parce que ngo turajanye physiquement parce que wacu na famille ça veut dire ça c'est pas des choses sur lesquelles uri supposé kugufatirako pour aller te marier obviously niho nyene zawogira mugabo bajye nyene barengeye ivyo peut-être ivyo muvuga ngo ntibaberanye ntibakwiranye ujya no imfuvyi uyabavyeyi we nariki ujya arakenye abo nyene parce que justement uko nyene birengera entendement yabo niho hari nico uko nyene entendement yanyu ibirengera birengera bambe entendement yanyu ni kubera justement hari ikintu de plus fort que ivyo bintu vyose biri éphémère catumye bafatana hanyuma bagashobora kubaka neza. Donc bareke kuba winjira mu bintu by'abantu mureke kwa mwinjira à moins que vraiment uyo mugabo cyangwa uyo numu escroc je sais pas basi n'umuntu watohoje uramenya ko n'umuntu watoje numu escroc aramaze kuja mu mimba arafise aka problème kuko amari ko ari abantu arafise aka problème je sais pas ivyo navyo birahinduka mugari abantu bidahinduka rero nafise akagorane ko kwescroka abantu par exemple problème mugabo hari nk'ibintu vy'ubwoko vraiment c'est des bêtises zidafise umutwe waza abantu basigaye bavanze ngahanye nk'ivyo vy'ubwoko honyene tu sais combien abantu bavanze abantu babanye neza badasangiye ubwoko si ibintu vyakorewe wowe ukishira imbere kugira nibaza yuko pour le moment nta nico bimaze cyane kuko ubwo abasangiye ubwoko baranicana mu nzu bakagira iki kandi basangiye bwako canke bagize iki ari ugasanga abandi badasangiye babanye neza bubatse urugo rwiza bafise abana beza bafise indero nziza bisigura ngo nibaze yuko y a pas de formule bamureka kwinjira mu bintu by'abantu na formule vraiment abantu bihuriye bakundanye reka tubasengera ahubwo kugira bizogende neza nta kindi. Anyway tuve kuri Mona rero twigire muri sije yacu no musi tugiye kuganira ku kintu kijanye abantu kese so abagabo canke abagore usanga bihakana abana babo ugasanga nk'ubu umugabo yaravyaye cyangwa umusore yaravyaye nk'ahantu kanaka dufate yaravyaranye nanje and then misi akavuga ati ndakeneye kuba ku rugo rwanje hama agacaza nko kurondera nka Mona tumwitize agacaza nko kurondera nka Mona ugasanga aragiye kubwira kurondera Mona ntiyigera mubwira yuko afise umwana kandi bakazona abana atamubwiye ko afise n'umwana kubwawe ni benshi barakunda kuvuga bagatanga intuze yabo bakisigura akavuga ati urumva mba ntinya yuko naka yoca mpeba canke iki wewe nk'abantu bameze nk'uko ubifata gutse umuntu yarakwiye kuvuga yuko yoba yaravyaye yaba umukobwa canke umuhungu canke twari dukwiye kwihorera ko nyane bikabuko ivyo ntibibaho vyo kwihorera ko nibaza ko n'ababikora ari bake cyane pourcentage y'ababikora ni bake cyane mais sindatahura ngere umuntu yicara ahantu akavyara umwana deja hariyo kumwihakana kubiri hariyo kumwihakana ukamwihakana ku mukobwa yatwaye indi yes biri mu mico itandukanye rero numva hariyo kumwihakana ukavuga ati jewe umwana sigwanje etc hariyo no kumwihakana kwa sinshaka mu ndamwayamukiriye umwana ndabizi ko ari wanje mbwashaka kwakira mu bantu kuvuga ati ndafise umwana etwetwe sindaguciriyemo aba yuko umandana ubuze ico kintu c'abahungu bihakana abana vraiment ya abizi neza agaca yihakana ngo umwana ndafise umuntu no muvuga benshi baza kumenya kuko no mugenzi wanje uwo mugabo
uwo muhungu ni igitsina gabo yarateye inda uwo mugenzi wanje uwo mukobwa hama aragira arihakana umwana ava kwanza yatanguye ati kuramo umwana nyuma aramwihakana Jean umukobwa yaremeye ati singeza anyuma aramwihakana umwana mbona uwo mwana yaje se wewe umva ni telke biya bintu mengano muvumo iyo umuntu wese yikanye umwana acaza asa nawe mugabo bamwe rero ba mbere bamwe babaryoherewe uragenda mu bitaro ukaraba kabebe ukabura no kuntoka ahantu basa c'est ce qui est drôle mugani baza ko ni imana nyene bishatse kukumaramaza muri make. Donc comme je disais ni biri mu mico ibiri hariho hariho umva wihakana imbere y'umukobwa ati jewe mwana sigwanje ivyo navyo biri ngo mu mice yindi bibiri hari wihakana ko ari gipfu gusa c'est tout il est juste méchant hari n'uwihakana ko peut-être atizeye umukobwa hari igihe muba mugendana gusa mudasohokana utazi ibyiwe atanumwe arabira ivy'uwundi mutari exclusive ugasanga vyakorewe umwana ni gwawe muga ko musanzwe uzi ko n'umukobwa afise izindi mape nawe ufise izi wawe birashika aho naho rero nibaze yuko natwe abakobwa rimwe na rimwe usanga dufise negligence yacu no negligence kameme je nanje namvuga ntuzi kuri kuratamba ko mutazobuzi nyene uyo mwana ibanazi nawe uzuraregereka ku neglige basi mfumu neglige ubona ati ndi kumwe n'umuntu uyu muntu vraiment apana uri sure urashaka kuba sure ugasanga ariko arakubesha rega abahungu n'abana babi mugabo basi abana babi ivyo bintu je ndavyihakanye ukazovyitwaza ukazokwitwaza ati uyu muhungu naho yeriko arambesha je n'ukuri yarambesha it was looking real ko yankunda ivyo vraiment toshovuga ati ni naivete kandi nimba yarabikinye neza akagukunda nta kundi me ubona kuri muri wewe mana yanje abube fili hari ama contraception menshi bashaka kubaha pana mapiriri du lendemain azobica mureke kuvyara biya bintu sivyo kujya nk'ibiharage n'amakaranga genda hari ababahe ibintu biri contraceptive bababwire uzi kuri kuratambata parce que nta kintu kibabaje nko kutwara peut-être inda ugasanga uzi nyeneyo kandi ugasanga utangwe gupimi ugabwira wewe arete ukabona arete mbonye umenga navyakiriye neza nkaje ubwira uwundi gushika nawe uvyakiriye neza ni papa umwana ese méchant umuntu w'abandi anyway yo ni kayindi nayo yibipfu nuko mana yanje je sinzi n'ikintu je ne sais pas même pas si vous méritez n'imihezagiro yose Imana ibaha kuko Dieu est miséricordieux naburi umuntu mubi irabandanye guhamagara ikabandanye guha amahera je jamais compris Seigneur utwigije vraiment kwa gukunda nkawe kuko birarenze ngo nta muntu yogirira ibintu umukobwa nk'ivyo arabizi neza urabizwe umukobwa kugwaye muramana nta wundi muntu mugabo ukatangura kuvuga ngo twara hariya ngo udakuyeyo ngo ibiki nkavuga mana when you were doing that havyo waruzi vyakweri yuko bishobora kuva mwinda like ntacurewe ntuzi ngene ababebe babakora non tu ne sais pas comment on fait les bébés tu savais que ça pouvait être nausée donc je namvuga ni kubisanzwe umukobwa twayenda akabibwira umuhungu babikoranye nta na shock iri suppose kuba murababara nyene pete nimba ari bibabaza ukavuga ati yo sheri none dukora iki buke kuko urabizi yuko ico mwakoze kuri dafisi kibazo bah je sais pas sinayitamiye nibaye intende ko ndiruka tu n'es même pas supposé être choqué donc abantu muzi yuko mukunda ku Mkirundi bavuga gusambana ni gusambana kuko uzi gusambana uzi ko ivyo bintu bikora tu as une vie sexuelle ukabuzi kutiprotéger il faut s'attendre à ça soit tu te protèges soit tu le fais et tu t'attends à ça et peut-être moi namaze kuvugana n'uyu mukobwa ati ikintu kibaye tuzokigenza gutya mais nibige abahungu vraiment gufata ama responsabilité yabo mwana ariko nibaza yuko responsabilité ntituzishire ku bahungu cyane nabo nyene rimwe na rimwe abakobwa natwe turaba méchante ivyo binini irigwa rabinwa urabigura
izo muga preservatif ntiwo mubesha quand même parce que c'est difficile ça kubesha ngo natwaye inda mais ugasanga yirirwa aranakwibutsa wowe ugashaka ko bakurongora cyane ugasanga urayimutereye ko birababaje muga naho ne naho bayiguterako uriyakira kuko vyarabaye ntuyihakana muga wari kurakora ivyo bintu kandi urabizi yuko utari capable canke utiteze kwakira uwo mwana mugabo uri ivyo bintu byose urabizi mugabo ntiwigere wimvira ati reka ni protege canke tubigenze gutya je nivyo namamvuga mwese muri mafuti nta numwe yari evanui mwese nta numwe yari umukobwa yari yaravye ugira ntabibone ko ko ari protege abona ko bati protegeje ntiyagize backup urumva ati rero mwese muri responsable muca mwicara ngaho mwiyakire murindire ko abavyeyi babatuka canke nimba ari ivyo bindi yavuze kare basavye ujya mukobwa je ndazi ko babigira ngaha anye muga muvyumvikana kuko ari kintu namambwira abantu abahungu ntibari suppose oblige abakobwa gukura yinda ico kintu nikibaho hanze no mu bihugu biri avortement illégal c'est le choix de la fille dit je veux enlever l'enfant si la fille veut garder vu que c'est elle qui subit l'intervention tu n'es pas censé forcer soit c'est un commun accord soit un avyarobwe yagiye kuvyikorana mais comme c'est son corps mon corps mon choix kujya nyene bavuga mu bihugu biri ntuze ati twakuyemo ivy'Imana nimuze uzana ngahe ivy'Imana nga on parle de faits zibaho nimuze uzana ngahe ivy'Imana urumva no muri bijyo bihugu bavuga ngo mon corps mon choix ça veut dire que babigira legal kugira umukobwa agire choix yo kumukurayo abishatse ko rapite tabona taraba prêt ariko ari yiga ariko aragira iki mugabo kuri yo choix nyene bamugira bamuha yuko ayikura niko bamuha choix aussi yo kuyigumana kumana bishatse ariko je urazi je trouve que yarinze ashaka kuyigumana cawe yaki ariko je sinumva bari mu biriya bihugu baravyemera ariko jewe nonga hashobora kuba hari n'abarundi bagenzi bacu bari hari ariko sishaka gutahura no munsi kumva yuko uvuga ngo sindi prêt canke sindi capable kuvyara no mwana canke gutwara no mwana none avant yuko bikora wari ubizi ko utari capable ntibica biza ngo ni kubera ko wagize iyo why none urinda kuza ukwica umuntu nta kintu na kimwe yagusa uzabana ngene bari victime ndavyumva mugana nje ikintu namamvuga nuko comme on dit ni kintu cyo kwiyakira nyene mugabo kutaba previo vyo bibaho ni kintu cyo kwiyakira uvuga ati namutwaye benshi bama batwaye amada bakayavyara bakarera abana kandi batari prêt ni hamwe nyene ufata umutima ugasera ukavuga ati Mana uyu mwana ko wamumpaye uzompa ico ndamureresha kandi shabo bana banyamugisha uzompa ico ndamureresha mugabo kuba kutaba prêt bibaho kutaba prêt bibaho ni normal kandi uba wabigize ubizi kandi accident kakubako kandi kutaba prêt bibaho na accident je ivyo bintu vy'ama accident ndabwira ari abantu accident arenda kubwira hari abantu batazi par exemple ingene nizo période de lendemain dufate ingene zikora naho bakubwira par exemple ngo 72 heures nibisigura ko tu as jusqu'à 72 heures ugira uzino bisigura ko ariyo probabilité selon ahantu ugeze muri cycle ko 72 heures zimasha mugabwira le plus tôt possible uko wiyelwanya uja muri 72 heures ça veut dire je barigaze kumbarira hari mu docteur yigeze kuvuga ati igituma amapilule umuntu atezwe kuyanywa ubwo nyene très tôt c'est parce que si tu ovules aujourd'hui ukabigira ovule yawe ikaba fécondé uno munsi ukaza ukinwa dans 3 jours tu as déjà été fécondé nta kintu na kimwe gufasha il ne va rien détruire il ne va rien détruire ati uyo mwana imaze honyene 48 heures iri kiraba fécondé ça ne va rien détruire ati ce que tu dois faire aho nuko muri rya bahita gukiya circuit kuragenda kuba fécondé bikiri bishasha niho bishobora ku bloquer peut-être iyo ovule ikayide tout ça je sais pas comment bigenda exactement je me rappelle plus mais bakubwiye 62 heures c'est tu es jusqu'à 72 heures mais les 72 heures ne marchent pas sauf que les Coranais ko 72 heures il y a des gens ils viennent ils disent tamaze kuva muri ville nzokigurejo kandi barahari la charge c'est 72 heures toi tu penses nukutamenya elle n'était pas prête elle pensait s'être protégée yakinyoye nibipashije none iyo si accident yara inukuri yari yagerageje mugabo kutamenya donc faut te dire biya bintu byose dukoresha ahubwo si accident manager ko ndabona ni cya kindi reka cha tugarukana mu bintu by'umuco mu Burundi usika mu Burundi nk'ibi bintu deja bano ko turiko turabivuga ni ibintu bibaho ariko ntihaza kuba bagira commentaire ati bajya bakobwa barasaze nitwasaze reka shadu nimba hari uvyumvira ngahanya ashobora
gusimba yari mu gusama Yeah. agasanga ntibibaye kubera yumvise ico kintu kandi bamureka kugira abantu twicwa no kutamenya kubera gusa justement abantu baza kuvuga ibintu Yes. nga mugaca mubatuka hanyuma après vous savez que vous pouvez même pas parler à vos filles et à vos garçons et vous voulez même pas qu'à la télé kuri YouTube babivuga none mushaka rero bazoca baja kugwa mu ngorane Nico ntimushaka kibazo kubibabwira mwebwe kandi mushaka nico tubivuga kibazo so rero what ndavuga nico kibazo nako ndavuga kuko no munsi deja nabo bagenda kugura ivyo binini aragenda muri pharmacy sivyo akagura ibinini ntazi ngene bajya abantu bo muri pharmacy hari gihe baba batazi banyene urazigene barabana nabi deja rero no mukubigura benshi usanga avuga ati ngo mpakiriya igiki na preservatif je mara niyumvira ko ari abahungu nzi aribo bakunda kuja kuzikura comment vous vous sentez ati hewe barakubwira rero ati ndarindira bose bakagabanuka canke ugatuma bajya basiti bari imbere ya pharmacy kubimeze nico kibazo cyaro no munsi rero nico gituma ndiko ndavuga ntabwo ari accident ahubwo ni ikintu kiri muri twebwe genre tudashaka kuvuga ati okay n'ubuzima bw'iwanje ibi bintu sindi capable kandi bino bintu byakunaniye kwihangana ugira ukora ivyo bintu ko genre umubiri wa byakunaniye ku control kandi urazi ngene ivyo bintu biza kugenda mugabo kubera ko nyene ka kantu kuvuga barambona abana kabagira iki ugaca usanga abantu babikoze kubera kutamenya none mugati useko ni watwarinda ikavyimba c'est pire ko gusumba kuko nawe ariko baragura pirire mana c'est pire je umuntu wese numva naho no ndi umuntu akaza gasaba condom ndi muri pharmacie umuntu akaza mugani yo umuntu ari très bazita gute très responsable je hari mukoga nabonye kare kuri TikTok honyene twiye karse gato mugana ga parenthèse turasubira tugaruke hamukobwa nabonye ko aravuga ko abazungu hanze ama réseaux sociaux bavugira ko ibintu byinshi byo kugira bahimiriza abantu umukobwa ko arakonta ingene ngo yagwaye sida umuzungu kazi kandi asa neza cyane obviously baba basa neza ntumubwire ngo ni ibintu biboneka donc ariko aravuga ko ari umu ex we yayimuhaye yagiye kwimenya aciye nka 6 mois afisa agira afisa ama symptômes wewe yapana ama symptômes ngo kugwana n'ibiki yagira apparemment bavyita gute ama yeast infection ni ibintu byo hariya munsi ya ma infection y'abakobwa ku bantu batashobora kumenya ndakivuze gutyo mu gicongereza ati akababara ugasanga afisa ama back ati ibintu byinshi akaguma aja kubera ngo attention yari afise akaguma arondera ibintu naturel mu kiza n'ibiki mama araruha aravuga ati umvirize je ndagiye kwipimisha yagiye kwipimisha bavyita gute kwera yavuze ko umutipe wa muvanga pama yaruse umutipe muvanga sana avuga ati angira yampaye nk'aka IST aka IST MST vyose biravugika aka maladie sexuellement transmissible ko waba yiyumvira peut-être aka syphilis aka you know utuntu duto dukira aragenda bacavuga ati ibindi rero ntibamuha resultat ubonyene mugabo sida yo iroroshe gupima bacamuzanira ko afise ari positive kuri HIV ati rero ngaca wiyumvira ati hari umuntu yaciye comment ati je gituma nama mvuga ko umuntu yakora comment iyo video ati igituma ntemera nta pardon na infidelité ikora every time umuntu amvanze numva mbona biri impardonnable kubera ce n'est même pas ngo ntunkunda ngo wakunza abandi je m'en fous ntunkunda au point que on va en chira en danger urupfu mu bisanzwe uragenda hanu ntiwiproteja umukobwa ashaka ngo just nande bizwa atani proteje ngo nibaze ko basi nimba bigira aho yiproteje ati kandi toute façon yanyanduje bien avant twahuye abizi ko ayigware yayimpaye abibona ni ubwicanye mona naba nabivuze vraiment je umuntu sindamubabarira ngo buzima donc tu comprends ati donc kandi ivyo abantu benshi baramaze kubashikira n'ibintu biri normal urahura n'umuntu ikintu ca mbere kubera euphorie excitement nibiki ntucumbwira ngo tugende ubunyene kwipimisha ugasanga pele mwanyoye ugasanga birabaye ntiwagize ntiwapimye mugabo at least basi mu gatondo tube tugira ubwoba tuvuga ati tugende kwipimisha canke ukazunzi ko ari umuntu ataza kunyemerera canke ari abantu hari abantu bahura rimwe bagaca bagenda ucugera muri abubefe bakaguha ibinini vyo kwikingira ni ibintu vyinshi tuko tuvuga ama grossesse nta na kimwe basha murazi kunywa ibinini umwaka yose y'ubuzima imitara memere je sais pas quoi tous les jours basha ico kintu kira uraruha mentalement à part ça kunyegeza ibaze bitanavuye no kuri wawe tu as juste aimé un seul gars kandi abantu bazokwibaza ngo wari maraya nta mbumaraya nabumwe warahuye n'umuntu arayigwa canke muri marié yagira birondera hanze tibwa cyo bituma iyo infidelité wiyumvire ko uyu muntu atanagukunze ntuzi vyabaye sho no kuvuga ko yiproteje ati protegeje ntuzi vyagiye ukuzanira mugabo urumva ingene
ce n'est même pas ngo ntunkunda uranyanka en fait je simvuga ngo ntukinkunda ngo ndi non tu me détestes aho bigeze tu me umva ushaka ko mfa mu bisanzwe kuko ntushishobora kubitahura donc ce qui fait que il faut qu'on fasse très attention abantu bariko bari protéger no kuri ahubwo mu bakomera amashe mu bankuraje munavyigireho kuko ibintu biri ngaha kure apara ayo mada n'ivyo bindi vyose kandi si hari mobile incurable si ntuze yonyene iyi sexuellement transmissible si sida yonyene izo zindi za syphilis beneragie hepatite B man ibabaza gusumba sida muraze hepatite B ntikira ugenda bro nikira wowe nyene yo nikira kandi wowe irakwisha sida urabana neza uzofungura utarya utuntu tumeze neza nk'abandi bikini ibintu pima rero kurasaza yo ati tureke kuba dufata minenegwa ivyo bintu hanyuma abantu bashatse kwiproteja vraiment tubashigikire hanyuma abo bantu nabo bigira bihakana abana turabakersinze tubatera imikoshi turabavumye umviriza na generation zanyu zose uyo mwana wase apana kuri uyo mwana kubandi uzoja kuvyara mama wemera turabavumye ko ntibibaho kuba ni ibintu bitaba n'abakobwa ariko baradukurikirana vraiment ni ikintu kiba je mu buzima bwanje nimba ari sinzi ukuntu mwumva namwe mwishire mu kibanza c'umwana yaje nta kintu na kimwe yabasabye mwabigize muri ko muraryoherwa mwese muba mwashushe ariko uwo mwana uramwihakanye umwana uzi ko wavyaye kandi uzi kibabaje gasha umwana nuko ari tellement innocent ko azona kurawe arabizi ko wamwasa aje kukurondera ico kintu je honyene mbonye umuntu nanse ariko aragerageza kundondera nubabara no buri niyo ninyegeza nkuvuga ati mana la terre bame isi yuguruke inyavale donc waranamutaye tu n'as jamais été là waramugize mugabo akavuga ngo je nshaka kubona urumva igikomere kwenzi tureke n'abagabo gusa nimba uri umwana w'umukobwa waravyaye umwana muhiri wanyu bigenda gute kugira ngo uje kubaka urugo uruje kurondera umu partenaire genre umuhungu muzobana ntumubwire ko ufise umwana bisigura ngo nawe wamwihakanye kandi ahantu rero abakobwa kandi byabaye ahantu henshi abantu bakobwa bagirira ubujuju ufite umwana murakurana muhiri wanyu akaca umwana mama wawe mukavukana baranamwiyandika ko n'abavyeyi bakamwiyandika ko turashobora kuvyumva ko utapite wamuvyaye ufise 15 ans 16 ans nta buryo ufise I understand but ivyo bamurera byose abavyeyi bawe l'enfant est supposé savoir que tu es sa maman déjà first of all hama secondly umugabo azogukunda atagukundiye umwana ntagukunda umugabo jewe umugabo wanje afise abana abo bana ndi supposé kubakunda of course ahantu honyene mfuma ndabakundira kure ukazi wadashaka ndabegera mugasi shaka kuyadukiza from nowhere gukora atari banje ngo je ndafise ugwanko kuri wo and I'm like wewe barakuvanze tu existais nka jewe mpora niyumvira umugabo wanje igihe peut-être avyara tinere igihe uvyara je peut-être c'est 12 ans nza gushavurira iki je waruza j'étais pas là no twari guhura wari gucumbara mwana watakaye nukuri vyimvire fata 12 ufate plus 13 ni kombi 25 aravyaye none je nari kuza kwanira igizanye gushavurira iki nibakuvanze no bakuvanze ufuma wankuye mu mama ukavuga ati uyu mu mama vraiment yarafashe arabona ko uyu mugabo ari uwanje agenda araryamana nawe acaranareka no kugira kwiproteger aramuvyara kazi kuko kandi abizi ko naho bazohebana ico kintu kizokwamaho parce que okay basi notahura basi umuntu yitirije umugabo abandi mugabo biratanguye biraheze nta bavyita gute no bavyita gute nta trace bazohebana peut-être nimba ufise mugabo akubagana azoja afatane n'abandi toi tu as voulu même rester dans notre vie c'est méchant tu l'as pris et tu y as voulu rester dans ma vie éternellement parce qu'avec cet enfant tu savais pourquoi tu n'as pas fait attention mademoiselle nukuri n'ibintu bishika mugabo birababaje turabitahura ko byagushikiye bari accident mugabo birababaje kuri uyo muntu kuri uyo mugore mais aussi apango kuri uyo mugore on peut pas tout contrôler dans la vie mais uyu mwana wamuvyaye uri umukobwa umugabo azogukunda kandi uzobona la preuve d'amour yo kugirira nini ya mbere ibaho
nuko agukunda akagukundana n'uyo mwana akaguma nagukunda wamugiye kusa umwana ibaze mona nk'umuntu ego uwo mugabo aciye agukunda ntiwamubwiye ko ufise umwana muragiye murabana bisigura ngo uwo mwana wawe uzokoma wamunyegeje ntuzigera uvuga ngo nivya bintu ntazo ndana kukuraba ntazoziki nawe ufana genre igikomere mu mutima ufana intuntu mu bisanzwe tabwo nuvumenga nobigira test kugira ndabe komere men hamba numvumenga nonabesha ndamufise nkaraba ko haguma tu vois parce que jeba numvumengo ni ibintu vyagushikiye il doit prendre ton passé comme il est kubera ki twebwe tutanga abagabo baje basabana kubera ko yoza kumukwankira I don't understand but erega none umuntu mu kirundi babivuga neza ngo ntawe ndagukunda akakwankira umwana ntibibaho mu bisanzwe arrête kuba mwigira udukoko nukuri jewe nama ndavyumvira bishitse nkagira nkahura n'umuhungu akanyegeza ko afise nk'umwana nubwo twaragize mariage nibaza ko ari ikintu nashobora gutorera kuko ni umwicanyi mu bisanzwe gukuraho umuntu ariho bisigura ngo nawe ejo hura n'abana avuga ati ujye si umugore wanje mbe hari igihe bishira à la place de l'enfant déjà nimba papa wiwe mutari marié nimba mutarongoranye nimba mutabanye nimba bako bavyeyi bawe canke abaruguru canke je sais pas où obviously nta papa fils aca bura no mu mama tu te mets à la place de cet enfant qui n'a aucun parent kandi bahagaze bariho bagenda bamusanga batwara imiduga ikaze ngaho sima parcelle umwe amwanse n'undi niyo camwanka basapfuma sigara numwe parce que man après tout ibyo bintu byose sishobora kumva umwana w'umuhungu wabyaye umwana ukamwihakana ibaze umwana uwo mugenzi wanje akarambwira rimwe ngo ahora mbaza ngo papa ngo mama ngo papa ngo ushaka papa Jean ngo papa arihe ko tutavugana none tutimagine nk'ivyo bintu nonke ikintu usubiza kandi se waricaye ahantu ameze neza sumwe n'abagabo benshi hari ikindi kintu ahubwo kijanye n'ico ndavyibutse abakobwa babuza paternité les vrais papas abapapa bayishaka ngo nta marufise ashobora kuba agenda apite n'abantu benshi ugasanga uwamuteye inda n'umwe adafise amahera hari undi baje gufatana afise amahera mugiye ko ari umwana wiwe le gars aravye aramubwira uyu mwana ni gwanje kamaye ko randika cakagarira wowe nitukuzi si umwana wawe n'umwana wiwe sase canka abantu usanga bari bonyene barakundana bonyene umutipa aramuhevye arapanise hari gihe tubitahura yuko abahungu nabone kwera nta buzima peut-être afise ntaki agapanika kamwihakana muri uyo mwanya mugaba mwihakanye ubwo like dans 6 mois aragarutse aragize examen de conscience mama waramubwira ivyo bintu tuzomurera nta dafise ico mureresha iki aragarutse sanzwe kumwe n'undi mutipe mugiye ati ujya mutipe yaranyemeye ninda kandi tugatuge mariage kandi we nitugukeneye mu buzima bwacu et c'est pas que le papa ne voulait pas de l'enfant non il veut être nta burya fils kandi il veut être dans la vie de l'enfant mais toi uyo mwana akarinda shikana imyaka 18 10 niki azi ko papa wari papa we papa watari papa we baramublosa ahantu hose ni bamukeneye kumura kandi ivyo vyamabiba mais c'est méchant mugabo urumva ingene uyo mwana azogushavurira umunsi yumvise ko wamubeshe kandi atari uko papa yari yamwase en plus wamwankiye papa wiwe ahari kandi parce que l'enfant ne va pas comprendre izo paramètres ngo z'amahera ngo ntiye gushaka kurera non avuga ati je m'en fous je voulais juste qu'il soit là que je le connaisse et il voulait aussi me connaître et tu nous as enlevé ça erega buriya abantu nuko tutazi uburyo ni vyiza kubaho umuntu wese afise uburyo ariko ikintu cambere gikonta mu buzima bw'umuntu kugira abantu bakuba hafi genre baguha gwa rukundo nyene kuko umwana buriya mpora ndabiraba hari Jeff papa wanje umwe gusa fise mama gusa papa wanje yari itavye Imana hari gihe merci hari gihe nicara nkiraba nkabona nyene ko hari hakantu kakamanke fise genre wa muntu atahari même si mama aragerageza gukora ibintu byose akaba nyene mugabo akaba umugore muga harakantu nyene nisanga umengo ahantu hari kuba umuntu vraiment kandi wari umufisi urumva kandi narinda mufisi twarabanye ibaze rero uwo mwana atigeze abona uwo muntu hakwishuri haba amafete de pere hari ibintu ubuhoho rero birakomeye cyane barabaha utuntu bakororiya umva ngo kuri fete de pere cyangwa fete de mere ngo je t'aime maman baba akacataha ngo nagapapuro gutya yashushe je t'aime papa ibaze abo bana bavyandikiye hamwe uwawe nta wabwiye kubishira mwabahungu mudukurikirana n'ukuri mwisubireko
mudashoboye kurera abo bana mudashoboye gutera inda abo bakobwa mwumva mutari capable kurera abo bana ahetse genda mugure genda ubukingirizo mubuzuze mu muduga canke ahandi hantu hose mu bubike mugabo reka gutera ibikomera abana vraiment kuko birababaje tellement uremye ubukoko mu muntu ataruhara na rumwe yabigizemo kandi imagine wewe ntavyo urabona ko nawe ata place navyo ushobora cyangwa peut-être nawe niko wakuze et c'est devenu une normalité pour toi kubera ufise blessure na trauma ubona nawe naco zoba nanje naco nabaye abagabo misubireko abahungu misubireko mutabishoboye genda mwikingire kuko mona yabivuze umwana ahantu haca turazi ibyo uba wakoze so utabizi genda ubaze mugabo ahetse kuko birateye ubwoba vraiment abakobwa nabo ni umuhungu n'abakobwa ntibasure kubabesha abahungu ndawukunda nta na kimwe ni watwarinda nta na kimwe ariko witwara agaca ariko ikindi kintu gihora kintwenze abakobwa muga sinzi ko ari ubugugu sinzi ko turi abana beza cyane ntavyonze ibaze mora nk'ubu ugasanga hari umutipe urabizi ko maze kugendana n'abakobwa canke afite n'umugore bahebanye agasubira uwundi agasubira wowe bawumvura igiki wo kuze kugira ngo ushobore guhindura uwo muntu uca ugenda ntimubana ntiyagushize mu nzu uce wemera ugende ntiwiproteje hama urarindiriye yuko no abo bagore baravanye canke Jean baravana ugasanga nk'ubu yaragize nk'umugore umwe barubakanye dufata sivyo abana umugore arabatwaye hakaza ubundi wa kabiri Jean we umva ntasubira kubaka be nawe ntibasubira kandi barahari mu ivire ndabizi barahari ugasanga ntasubira kubaka akazana uyundi akamukubita umwana bikaba biraheza akazana uwundi hama nawe ugaca ugenda kubera ko peut-être wamukunzi kandi birashobora gushika ushobora no kumuhindura umugani ntiwiyumvire omati niki nokora kugira ngo nanje sinzomere nk'ababandi des fois abagabo bafite abana benshi ko ari abana babi tu sais des fois hari igihe aba ari abagabo bari bavyita gute basamara ugasanga iyo mariage yiwe ya mbere par exemple ntiyakunze bitamuvuye ko we gusa parce que hari ushobora usaba bifisemo uruhara bose ntibyakunze gusa baragenda bo birumvikana n'ibintu bisanzwe divorce après yakundanye kandi arasuye kuvyara n'ibintu bishika mugabo ugasanga umuntu asamara ntiproteja mugabo ugasanga muri kamere kiwe si umwana mubi si umuntu abantu bazi nabi hari abantu jewe nzi babasa abana benshi mais uko vraiment ngo nabantu babana babi abana benshi ko bagore n'abantu baba bari distrait like umvize ubwo bukingirizo ntazi like kandi nabihakana hari abantu benshi atazi dukingirizo ni wahe no ntavyazi nta narimwe abukoresha ni negligence ugasanga bari negligent ugasanga suko ari umwana mubi doko umugabo nk'uyo uravye ukuntu agufata ukaraba peut-être bayita gute passé yiwe ukumva ivyo bapfuye nabo bantu bandi ukumva si ibintu je sais pas urashobora kuvuga ati akuti aje gusaba bien sûr mariage pana aje kukuzezeta ko nayo ngo musore mu vyare kibazaga nivyo nariko ndavuga oya aje gusezeta wowe ugendayo uwo muntu nta migenderanire myinshi mufite urazi kahise kiwe mugabo ugaca ugenda wewe ntiyanakubwira ati tugira amahayaje nta n'imigambi mufise oya rero aho bisigura ko ugomba umu baby mama wundi kuko urabizi yuko ari negligent cyane nawe uzoyitwa surtout nawe uri negligent aha mugacu uwo mwana rero baby mama mu bandi ugacurira ngo urumva ngo wawa erega ni wa muntu ntiyahindutse busanzwe no wewe siniko sagiwe kuko wewe waza kubwira ko agukunda uyo mwana aranamushaka kuko nta numwe yihakana igaheba gabo batiyakana bana barahari bro ntambe yihakana unamuvyaye ariyakira akubwira ati nje nakugirira nabi gute twarabigize aravyuka ndamurera muranda guhamahera wowe ni ubabara se umugabo babara kuko ni ubabara kuko uri mu bandi bagore batanu bamuvyaye ko uri muri baba ni wabaye nivyo mugabo sino lui ça restera un homme dans la vie naco nta bizomanura valere yiwe nundi kuko avuga ati ndafise amahera yo kubarera peut-être qu'est-ce que j'en sais muga abana b'abakobwa turakwiye kwikubita tukikangura bukebuke tukarabave ni hayata imana namvuga ati urabona warakoze cyane nugushima kuko nukuri si uko ngo ntasamara ngo jean ngo très responsable gusuma abandi bakoga nibaza juste je ko ari ubuntu bw'Imana je sais pas n'amashwa umuntu akora mu buzima urashwaza isati muri expose cyane gose ibyo bintu ku buryo bishobora kugutana je rero nanje hari ikintu nararahiye navuze ati jewe
mana igituma nibaza ko noba ntaravyara nari nararahiye ati bama batwenga ngo barinivye kazi bose ngo umuziki utezwa kuduha abana azifu umuziki si uduha abana nabo tuvyara ko kenshi sabanya muziki amukobwa vyara kubera ari supposé kuvyara kuko n'abataririmba baravyara ni ibintu bishikira abakobwa bose ça n'a rien à voir avec la musique mbwa twebwe babishira ngo ku muziki pour insinuer yuko tukubagana ko turi responsable turabasazi cyane vraiment uri umuntu asamara exposition je wari toxique ntonda mu misyo se abakobwa bose bari toxique hari ya misyo se bamariko barahura n'abantu bari different misyo se n'abakobwa baririmba jewe bote ndayijamo kangahe je ko ndi umuntu akunze kuba ari no muhira apana bijya mposa nze nkaja muri restaurant une fois la semaine nibisigura ngo mbangiye kujya mbere yanje n'abakopine banje muri restaurant ko wiha none oya ntitubeshanye urumuririmvyi dufise exposition niwe wicamo wowe ubonye yuko ni nk'uwundi wese ushobora ku expose wowe ubonye yuko ufise ubustar ukabona abahungu basigaye bakwandikira misi yose urahababutse ni normal bazokubesha nimba ufise bavyita gute complexe yo kuba désiré ugasanga umuntu yakuze akunda attention yaba type cyane iyo umuhungu akubwiye uri mwiza ucu ugaca ku mustar mana bazokubesha vraiment mais je yo complexe nari mfise donc barabizi bonyene ko bivugana mu DM ntanayugurura so iyo exposition c'est pas que bambona ko bamfise ko accès c'est ça que je dis so ça n'a rien à voir avec ça mais je dis muri uko gutangira kwa accès narakundanye naje vyara gushaka kunshikira mais nibaza ikintu cansuvye kinini nuko namamvuga ati kwa jina la Yesu mana je shaka kuvyara kuko nkavyara nivyo bose bandindiriye ko ngo kubara ndirimba et le jour où je vais peut-être kuvyara mama wanje et mon père ils vont regretter de kubona barandetse ndirimbe nibazobona ko ari accident yeko nibazobona umenga ni accident yambaye ko nkundi mukoga bo bazokwibaza ati nikora twamuresaje kuririmba alors que ça n'a rien à voir j'aurais bien pu gutwarinda nkavyara ariko ndaririmba mugabo babona ivyo vyari kuba nivyo bari kwiye bagaca bumva bararogresser iyo choix de vie bandekeye choix de carrière abantu bagaca bavuga ngo ehe ngo abakoga bose et rero ico kintu traumatisa tellement que je disais jamais vous attendez que je tombe je ne vais pas tomber en fait nibaze ko iryo shavu ry'amajambo y'abantu aryo ryatumye peut-être mvuga ati iki kintu ntikizoba ndacankiye ntikizoba nk'umuntu urumva atafise izo traumatisme z'abantu bamuvuga nabi nka jewe aba ari umuntu afise nta shavu afise ku buzima urumva ngo agume yumvira ngo jewe ngo ni me versus abantu ngo bazomvuga naguma agenda kanuko sashira mu bwenge rero nibaza yuko bucu usanga umuntu peut-être yasamaye bikamushikira mugabo jewe navuze ati Jesse none nuca ndagira mariage avuga ngo mfite none iravyimba ça fait 4 mois ça fait on m'a demandé 14 février genre ngo ndibashaka kuntwara ngo ntari ifisinda na muntu yontwara sinda j'attends mon ventre urazi gitunca nashisha navuga nti n'umunsi nabandi sirongera ngehe mariage gacha ntwarinda avant le mariage uyo mutipe naho yo ndongora je m'en fous je ne veux pas que bazoja avuga ngo yantwaye kubera mfisinda j'ai refusé uzobanza untwari babone ko antwaye kubera ushaka hama navya finalement mufise ishavu ry'abantu kurusha ishavu ry'abantu gusha ivyo nibibaho ubanza kuntwara babone ko nta pression y'abana hanyuma nzovyara well fine igituma hari ibintu byinshi yo uri kuravuga ibintu byose twavuze ngaha ego ndabizi neza ko abantu bashaka kwimvira yuko mu mico y'ikirundi hari ibintu tutari dukwiye kuvuga twashize isoni cyangwa twavuze ibintu biri tabu mugabo ntabwo biri tabu n'ukuri abavyeyi mudukurikira cyane cyane c'est abus éducatif exact abavyeyi mudukurikira ibi bintu turiko turavuga no munsi je namona mutigishije abana banyu kumenya nigeze kugenda rimwe yari muri atelier ya ministère ya santé bariko barigisha ibintu nk'ivyo baca baraduha akaje baratubaza ati wowe ufise nk'umwana ugasanga afise 12 ans ukagenda nko muri chambre ugasanga afise condom wo mukarira uwo mwana canke Jean woryoherwa hari abamama bari ngo no mukubita hindura ndavuga ati dawe baziko mukubisa tazoja kurondera izindi ahubwo bamushima vraiment umwigisha abana banyu ubuzima ego icambere turabizi no kwihangana mugabo umwigisha nivya nka kwihangana bizogenda gute
oriye yuko baza kuvyara abana badashoboye kurera kuvyara abana bazoza kuba gutuntura niba abana tutosha dusanga bakuze ari babandi bafise ibikomere ataco bazomarira igihugu ataco bazomarira neme mpango igikomere ahubwo ico kintu nyene uri kuramubuza umuntu wese turasakana muri twebwe umenge ikintu iyo kitubujije umengo tubwiye ko ari ikintu two turahomba kini intéressant donc umuntu acaja akukigira sauf que iyo wamwicare kukamubwira ati iko ndome naho ugize uko irevre uracara umwana nibiki ugacumusigurira nibiki ukazi wagiye kubigira derrière tondo ingora nazojamo si nkuko wamututse gusura imwe akaja kugura iyindi aja kuyikoresha na nabi ntiyera mu protéger tu comprends ça veut dire que ushobora gusanga agiye kubigira derrière tondo agacagwa no mu ngorane alors que peut-être iyo wamwumviriza mu kayaga yari kubigira kandi akabigira ntibinde mutere n'ingorane akagira n'ivya kuko obviously je namanishiramo ko yamaze kuyitungiye kondome yagira bigire ntacu ugira usove ahubwo wera bagusa ingene umwigisha bigenda gutya ati kandi yapane pange kandi ukamubwira ati bikunze mwana n'ibintu bibi hashaka kuba ingorane nyinshi kunuku me nimbona yamaze kwitora umuntu yayimuhaye canke abahungu babagenzi be bagiye kwigurana azobikora ukamukubita ntagira bihebe anyway iyakire gusa ahubwo urabingene mu bivugana mwana dusozere ikiganiro cacu rero twavuze byinshi nama nabivuze vraiment ibwirwa beshi bikumva benevye ukaba uri kuradukurikirana n'umunsi uri umwana w'umukobwa wumvise ibyo twavuze mera magabo ndabingenzi mera magabo genre si byiza yuko tujana n'amarangamutima y'umubiri wacu cyane kurusha ejo hacu kandi ntibabahende ngo ndagukunda ugukunda azoza agusabe mariage akurongore hamuvyara je nzango nitwiprotege ngo ndagukunda ngo urabizi yuko ngo nunyizi chérie azogukunde la plus belle preuve d'amour nuko aza kwa papa wawe akagusaba mariage niyo ivyo bindi vya bijanye n'ivyo bindi muzoca mubikora ubuzima bwanyu bwose nukuri abakobwa cyane je nakunda kuvuga kuri twebwe ko ni twebwe kenshi bigora nitwusanga abo bana baza kutugirira ko ibibazo nitwusanga utwo tugorane twose ariho turi iwe utwarinda niwe bayibona ko wewe nawe bamubona ko ni ugenda uyitemberana mu ibarabara n'umuntu ntibayanditse ko wewe arashona kurinda uvyara abantu batazi yuko yavyaye wewe uwo mwana azoza ririri wawe nibiki dusozera rero mona nirihe novuga ikintu cyanyuma canke impanuro canke ijambo wobwira abagabo d'abord bihakana abana abagabo muri rusange n'abasore baba barimo nabo bakobwa usanga bihakana abana ngo kubera ngo umutipe ntazo kumve ko navyaye ntazogira iki ugasanga bagiye kubaka ingo zabo badashatse kwerekana ubuzima bwabo muri rusange bw'ibyo baciye je kintu nobabwira cyambere mumbabarire cyane kuri iri jambo vous êtes des gens très irresponsables vous n'assumez pas vos actes kandi mumbabarire gose c'est la vérité so mwiyumvire kuri abo bana banyu mwamuheje gutera ibikomere mwiyumvire ko batigeze basaba kuba ngaho onye kuza au monde sans parents donc mubigire au moins pour nimba mudashaka kubigira pour vous hanyuma mubona ko mutabishobora mugire vraiment tureke kuba twirengagiza ibintu byo kwikingira kuko vraiment il y a une raison pour laquelle biri ngaho mureke kandi kurira sur vos sorts ngo vyarambaye ko wari ubizi comment éviter ça donc bibaye assume et fais le kandi uyo mwana toute façon we mu umwanya gusa naho peut-être wamuronse mu gihe kibi ubona umengo ntumukunda kubera ama circonstances wamuronsemo trust me twese turafise ama bavyita gute ama instinct maternel n'ama instinct paternel ko kivugika uzomukunda il suffit juste kuyiha umwanya uzomukunda c'est la chair de ta chair tu ne peux pas ne pas l'aimer kandi usanga namukunze cyane gusumba mureke kugira ubwoba mwasume birinze biba n'ibintu bishikari muzamura abambere muzamura abanyuma hanyuma voilà quoi kuko n'umukoshi wa hatari cyane vraiment nukuri n'Imana hani barabira sachez que karma is a beach bizobagarukako wowe nawe bitokugaruka ko ubunyene birashaka kugaruka ko mu busaza wowe ukabura ikintu na kimwe ugasanga muri abo bana bose wemeye mama nta wavuyemo ikintu yo gukura ukagwara ukabura n'amahera yo kwivuza he muri Kenya ugasanga ujya wihakanye niwe ari kuza gusova mugabo tu as perdu du temps à kumureniya ugasanga araje no kugusova nico kibabaje amatemonyaje y'abo bantu barahari usanganye n'umwana ari wo yagarutse mu nyuma za kandi imagine uretse kibabaje nivyo kubwira amaraso like amaraso ni ikintu gikomeye uyo mwana urashaka kumuyakana tutavi umunsi yumvise naho uzovuse 70 ans kugwaye akaza amahera yo akayafata akaja kugira wowe ukarinda upfa ufise chagrin na culpabilité y'ukuntu
aje gukorera ico kintu nivyo wamukoreye upfa ufurira wumva umuti uri mu gusara uvuga ati ibi niba nabikoreye iki donc pourquoi uregreta donc twige kuvyikingira hanyuma birinze bishika n'ukuri twasume nukuri n'abantu nukuri naho abantu tuvuga n'abantu naho usanga umuntu ngo agucijemo izisho ngo waravyaye nibiki turabaha valeur nyinshi abantu zo birabe umuntu yemeye kuba muri ico kintu akacasuma akagira iki turavise aba père célibataire ngaha tufatira kwa ma exemple aba mère célibataire tuvuga ati baravuyemo ikintu kandi abana bavyaye ataco bafise kandi nukuri muwa muri un bon exemple pour nimwibaze ngo muzoba ngo muri yaba paria ngo tuzokoma tubatera amabuye ivyo biba muri kaya kanya ufise inda umaze kumuvyara na papa wawe yaba yagututse muhira uyo mwana aramukunda umubabona ariko barakina muhira ni ibintu vy'akanya gato urababarira barakubabarira heza umwanya hamabika bikagenda neza nuko rero nibaze yuko je nta bindi nokongera ko nukuri abantu mwihakana abana n'umuvumo umva utazigera bavuye ko n'umunsi umwe kandi ukaba no munsi hariho uri kuradukurikirana hari umwana X wabyaye ahantu utemera nk'umupapa we canke nk'umumama wiwe ndakwinginze utori telefone usabe ikigongwe wireconcilie n'uwo muntu kuko nimba hari ikintu cambere kibabaje umumama turazi ingene biba bigoye abamama bari ko baravyara bari kugisa ibiki n'ibiki ibazuriya muntu muri ko murakora biriya bintu mwari muri mwese muryohewe mugabo hahandi bikomeye uciye umuta ngo twara hariya ajya amarira y'ujya muntu ngo kandi ngo nimba ngushaka ngo kumugumana ngo ucuke umwirerane wowe uraruri wibaza ukomesheje umumama ntukomesheje umumama ukomesheje umwana namaraso yawe mu bisanzwe umumama nana kimwe n'umukomesheje umwana wowe azojya uko yahora abayeho n'ibisanzwe wowe azonaronka n'abandi bantu mumufasha kandi wewe azomovinga on peut-être aronke n'undi mugabo bavyare baryoherwe l'enfant c'est à lui que tu fais du mal nuko nibaze yuko nukuri ukaba uri wakurikiranye kino kiganiro neza ufise umwana hano please ndakwinginze ubikore kugira ushimishe Imana ntushimishije muga please ndabinginze mugende murondera abana banyu mubane neza ureke kumuha ivyo umuha nimba atavyufise mugabo yumve yuko hari umuntu afise akubone akumenye hama n'Imana izobibahezagirira ahetse ivyo bintu n'ubugogi mbona ndagushimira ego shamese nakora biheze dushize ngo ibintu oya turashavuye reka kandi nkaje muze kubabara amajambo yose navuze akaze mvuga nabi hari igihe mvuga suje nkumva umengo ntiramba obviously mvuga nkumva umengo biranyihita n'amaboko cyo nangura kuyaterera nshaka kuvuga nabi gashe numva umengo no mufatira biragoye vraiment nukuri erega igituma tuvuga gutyo mona ni n'ubuzima tubayemo dufise abana bakuriye muri ubwo buzima dufise n'ibintu umva vyirepeta genre ni hahandi bizogera ahantu mengo naravyaye biri normale bazorera ugasanga uwo mwana na nyina akuze yaramwaze ugasanga nta kintu turiko turakora mu buzima busanzwe mwana ndagushimira cyane nanje nagushimiye ko nabantumiye shimira badukurikiye rero ndabibutsa yuko Kazwa Company yabateguriye evenement idasanzwe le 6 le 7 juillet hari yimuramvya aka evenement kazoba gatovye umuntu aje ari wenyene ni 250,000 babiri 400,000 hakaba harimwo muri ayo mahera genre babiri ni couple hakaba harimwo déplacement ku bataza bafise imiduga yabo hakaba harimwo dîner logement petit déjeuner hamwe na barbecue à volonté ibintu bikagenda neza mona nibaza ko uzohari n'abagenzi bawe kandi avyizera usivye tuzogwana karibu rero abifuza kugura amatike twaramaze kugurira imiryango ushobora kudusanga muri centre ville kuri building Shekabwa ni numero 306F tuzobabwira n'ahandi muri Nail Club ni kuri Source d'Inile n'ahandi tuzogenda turabamenyesha mu nyuma aho mugurira amatike yanyu ibintu bikagenda neza entre temps sinogenda ntashimiye abantu badutije ikibanza ni kuri Cascade aba diaspora mushaka kuza muri ntuzeye hari ama appartement meza ubicara ahantu ubona kavyo kameze neza nibaza ko muri ko murabibona hari ama maison de passage haratekanye ni impande y'umuntu ari hano aba ngayo je bazombora ndegana n'umuduga ndi
isororeza ahantu hameze neza tubashimire cyane rero mugira ibihe byiza ciao ciao Kazwa TV.